Yes, data umuntu rero turi abana ufise ivyo fyiniramwo niki birumvikana nubwo wari busy n'ubuzima vuga ati ntegezwa kuba umuntu nanje kanaka ariko hari ibintu wabona ukunda nko kubukiniramwo wabona data asamarira mu biki bo ibintu vya mbere nasamariramwo icambere na mbere ko ndi umuntu ntakunda kuyerera ntariko ndaririmba mu rugo wasanga ndiko nduba kutuntu tw'utuzu duto duto canke ugasanga ndiko ndakora nk'utwo turadio kwa ko ndafise na petit frère wanje namusiga ivyo gukora ama écouteur ko écouteur ntizapfa kuri jewe narazibomora nkazikora bushasha zigasubira kandi zikaba nko zari ziri ego yumva ni ibintu sinasamarira mu bintu by'ibintazi kandi n'umuntu higeze nkundi ibintu by'ubuguruguru byo kugira iki ya datare butoyi ego buje mu muziki butoyi relation ya butoyi n'umuziki yaje relation ya butoyi n'umuziki ko cyari ikintu kimubiramwe kuva mu bwana kuko histoire yanje maze kubyumva ingene imeze ko hari umusumwe mama yigeze kunyicara ikarambarira ati wowe ujwi giwawe nivyo bintu ukora nibaze yuko uno musi kuba umeze uko ndibuka ngo nkikubyara we waje warushe kandi wari wapfuye wamaze ikintu cy'iminota 40-45 utarabyuka bavugije amasuka byagoranye twibagije yuko byukuri utadusura utakibayeho bukuru wazoba hatahasaga ifise ngo mugabo ku munota wa nyuma twumva urarize kandi gukurira ku wawe ntiwarize cyo kimwe nuko abandi barira hajya abana bavuka bakarira we warira uhemisigane ati biga byampeye cizere yuko ubuzima bwawe butazogarukira aho nyene kandi uri kintu gikomeye ati byukuri nibaza ko ari n'impana yari yagusize mu nyuma kugira ngo igutegure ico si kubesha uzobishaka zobaza muvyeyi wanje nanje yabimbariye uko nyene uko sinari ndabizi ko ngene bizomera ko na papa yarabimbariye kuko je na muri make navukiye mu ntambara navutse mu gihe c'intambara umva hanyuma mu nyuma rero kuko bambyaye papa hagaze aho nyene kuko nibo bari basigaye nyine abandi bari bahunze mu nyuma biragenda biraba umva biraboneka ariko nubwo byagenze muri ko sinacitse intege mu nyuma harageze igihe ndavuga ati reka mpagarare mu muziki rero nakoranye kwanza n'ikundi ya mbere twa Taya Boys nkabafatira chorus bagomba kuja muri concert bagaca bansiga ngira ngo babona ko mega oya mbere kugiraho kuko ndumva ari wamaze kuba kwinjira mu muziki nyawo oya ntiyari kundi ku buryo bari kuja muri studio ngo kuririmba baririmba bagakorera ku instrumental y'abandi mugabo ico gihe ndibuka kumenga hari muri 2005 2005 urumva mugabo harageze igihe barigeze kuvuma ejo mugatumba hari amakundi yarakomeye ari ama Star Boys ya Maki mugabo hariyo nindi kundi nyene yitwa Taya Boys yarigizwe na muvyara wanje yitwa Raj mugabo yitwa ngo ni Mbiri Pack niko yari yahinduye 2 pack ashira mu Giswahili haca haba na Desire ariyo yitwa 5D ego hama mu nyuma bo tukagira repetition twese mugabo mu nyuma bakansepa bagiye kugira concert bakankwepa mugabo ngira ngo ni kubera ko babona kumenga sinambara impuzu nziza nko abandi bagize canke kumbure umwanya ntiwari bwagere ko je ikintu cyose sindagishinze umuntu ngo no yatumye ntameruko uba ari umwanya hama mu nyuma bigiye gucyo biraba ndicara ndatekereza ndavuga reka ntigite nkore mugabo nubwo babingirira ivyo nasigara muhira ndiko ndarira kuko naca mbona kumenga abantu ni babi nkatangura kuvuga ati abo bose bameze nka papa numva ntibashoboye kubona ko nanjye nshoboye gukora ikintu kanaka nshoboye kugira iki ya urumva kumbe je ndabona kumenga papa ni mubi kuri Jorke si mubi kuri jewe mugabe igitangaje ntiyashobora kujya amataje kumbyura mu bandi bana ngo ndamutse mutama wanje ntivyashoboka nubu ni nkuko adashoboye kurara atantelefone yambaza ingene niriwe ya niyo umuntu uvuga ko n'umugenzi wa mbere mfise ya n'umugenzi wa mbere mfise kuko nubwo byashitse biraba sinovuga yuko ari ingorane yahabaye mugabo mu nyuma yarampishutse arambarira ati nubwo abantu babikubwira nje nari fise ukuri uno musi ntwari kuba ari wewe gutyo iya je ntagufata kurya ati kuko abona afashe neza gutyo ndarabonye ico bamvirimwe ati mugabo nubwo biruko bose ndazi uko byose bizogenda neza ati gusa gikuru nipfuza yuko mbere ikintu c'akarorero ku buryo nanje mvuga ati sinasize umugani ariko nasize umuntu ikintu kiboneka ama byarashitse nyene ndavuga ati ntangure kwiruka ndategita urabona iyi nkovu mfise iri mbona mu kiganza aha nahiye na electricité ndiko ndakora radio hari mu bwana ngaha sinari bwatangure no mu wa mbere kuko ivyo amaradio natangwa kubikora nkiri mutoya ariko baba barahashonye oya niba hashonye hari kijijo nyine hagiye harerwirana hama muri iyi nkovu nyene aha nari ngiye gusaba support umuntu ashoboye kumfasha kugira ngo hari muri 2006 nari niga kuri iryo shuri kuri Manyo nari niga hafi ma 4e 5e
umutipe nagiye gusaba kugira ngo ashobore kumfasha yari kumwe n'abamaraya batatu ndamusaba kugira ngo ashobore kumfasha gusa nagomba gutanga indi message kunza ndakebura ejo nihagira umuntu akugirira ikibi nikize gutuma ubabara kizogutuma ukomera kugira ngo kigushikane kuco ugomba gushikako nimba ufise ikikubirana gikomeze kuko ejo ni heza mugabo ukore urondera ico ukora kugira ngo kigushikane imbere mugabo ntuzuyayate kuco Imana yaguhaye kuko ico uruhira hari abandi bakobara kinana hari abandi bakobara kirondera yafashe umushito ujya wa brochette no yanshimise mu kiganza ugiye kumusaba agufashe ariko ndamusaba fashe iyo mutipe no ndamuzi kandi ari mu bafana banje twarigeze no guhura mbere haraca yibuka yarigeze no kwimbarira arabisabira kikiba imbabazi mubwira akajambo kawe bo yarakoze kuko yatumye no musi buribwe mfise bwatumye no musi nseka cyonyene bo Imana ibabarire kandi nawe ntiyumvisha abo sindabivuze kugira ngo bigire mugabo yambariye ati umbabarire kuvyo nakoze sinari nzi ko byo baye gutya muhe message rero ama byukuri nagomba guhereza message umuntu wari wese ariko adukurikirana yuko kira muntu wese azoguca intege ntazoca intege wowe umubiri wawe ukuburi ahubwo azoba ari karagwanye cishi kuri mwo wewe kuko iki kuri mu mwanya kikubuza amahoro kugira ngo giharanire nico gituma n'umuntu aza kugira ngo giharanire kandi ntuze wanka umuntu numwe kuko muri bage bansi bawe niryo terambere ryawe ariko hano wari wavuze yuko waturiwe na naturiwe n'umuyaga nkuba sivyo naturiwe n'umuyaga nkuba no kuvuga yakubise ico kintu muri ya nkovu nyene yakubise ujya mu geto mu nkovu nyene ego kandi narababaye ariko ubundi yaraguhoye iki bo ni bige byo kubona yambonye kumengano bandi mayiboka ngo ndikidoma urumva ngo ndiko ndaza kubicira ubuzima orke ntiyari bwumve sinari bwanaheze no kuvuga sinari bwanaheze no kugira iki we jambo yaciyambara ngo abantu ngo bari mwira hazabo ngo nawe uri kurazana ibintu byawe ibuka ijambo yaciyambira ngo we mayibobo we ibyo jambo yambwiye bo sinaryohewe kuko simba nipfuza umuntu afata undi nabi kuko n'amayibobo ko bari kose n'abana kandi nkabanzi yuko bose bakomoka ku bavyeyi kandi bose bava amaraso nko natwe tuva amaraso kandi ko bameze kurya ufise no gusangana nawe yari muri ubwo buzima yarameze nkabo nyene yuko aronka amahera yo guhendesha abandi ariko ntibyanciye intege byampaye kubandanya nkomera naratashe muhira nari mfise agakinga nari naguze 600 amafaranga nari nafashe mu mafaranga ndiho aya muri yanzu nayirengagiza kuri ishuri mugabo ndagura agakinga umwe butoye yego aho ndibuka ko nari mu mwaka w'8 nari mu mwaka w'8 gusa ico ngyohera kandi ico nshimira Imana no ko mu bibanza bya mbere ntabura muri babiri ba mbere sinaburamo ubwo buzima bwose wacamwa nubwo naca muri ibyo byose ubwo muri babiri ba mbere sinabura kenshi nasanga nabaye wa mbere nimba no banarabaye wa kabiri ni gake kabaho hama harageze igihe byose biraba ndavuga ntaco cyo tuma nza guheba umuziki naraja muhira nkavuga ati ndabihebe ko natamuhira abavye bose bakanda bakabona kumenga nahindutse sigenda umuntu nyerera cyane mubwa ntibamenye iyo nirigwa orke nirigwa kugira ngo nshobore kuronka support buryo bakubwira ngo imbwi yishonje itorera injya ku mwavu burya no kugira ngo uronke umuntu ashobora kugufasha umuronkera havugirizwa umuziki birafise gushika ugasanga no komeze nka je ndiko ndabifata kuko naronkeye havugirizwa umuziki aho hantu hari kuri black and white niho nagira ibibazo cyane mugabo mu nyuma byongera biraba ndagenda ndandika ikete ndagandikira umuntu w'umupfasoni asanze aririmba ndamusaba kugira ngo umubonane kugira ngo tubonane kugira ngo ashobore kumfasha kugira ngo ashobore kuririmba bo ijambo yambwiye mugabo aho nari sanzwe mfise indirimbo sinari oya aho reka dusubira inyuma gato muri uyu mwana isubira inyuma muri mwana isubira inyuma mu nyuma ndavuga ati sushuye kwicara ndabandanya ndagenda hari umuntu w'umupapa bo asa n'umupapa nyene mugabo nabona afise amahereni nkibaza ati uyu yo bakunda umuziki bo nace ntawura yuko si bose batobora amatwi baba bafise intumbero yo kugira ngo bakore umuziki hari nabandi baba bafise intumbero yo kugira ngo baryoherwe babone babereye kuko kuberwa kose siko kugaragaza umuririmbyi buryo umuririmbyi naha ni cyategerezwa gukora yarashesheka inzoga yari royale yari karani ntiyari royale ntizari bwaze ahubwo ari inzoga zo muri zisa nizo muri Kongo ndibagengene bazita yari skol yamenye ko skol uyo munsi yarayimenye ko ndayimenye urumva ngira sinigeze n'inzoga mu buzima ngira uyo munsi ko yayimenye ko yarashitse ku rurimi ndayumva ko kurundi ntosho gusuka ikintu gucuga umukonye yumva yagusutse ko mu maso yasutse ko mu maso akubwira ngo bivanye n'ubwo naragiye ndamwegera shika nk'umuntu afukamye umva ku ruhande rw'iyo shika nk'umuntu afukamye yari wenyene ari kumwe n'abandi batipe babiri umutipe umwe yarahagurutse agiye kumwitabi bari babiri umutipe wo kuronde nayo bari ati ukoze amakosa ntwari bwumva icyo agomba kukubwira ntwari bwumva icyo agomba ntwari bwumva ishida yiwe gusa ijambo nambwiye ati
kuko wabandi yambwiye ngo we mayibobo we nabwiye ati je sindi mayibobo mugabo ari kintu agomba kubwira mugabo arayimenye ko mu nyuma arantegera ndamubwira acambarire ko remvise mugenzi we byamubabaje acambara ati taha nzo telefone ejo mpereza nimero ya telefone nageze ndamu telefone yambwiye ngo mbega ngo muri ibyo ugomba gukora ngo atari ubujuju gusa ngo bo muri ko muraronderamo ngo bibaza wo kuzomfasha iki byarambabaje cyane ndavuga ati ibi bintu ntibishoboye kubandanya gute kubera ko bamaze gufata kumenga baririmbyi bo kumbureje bari ibintu byakozwe n'abakuru bacu kera mugabo ntibisa nkuko natwe twaba two turakora ngo bikora ubujuju cyo gituma by'ukuri je kungere nifata mbashaka kugaragariza babandi babone yuko umuziki arakazi ariko atari umwuga wo kugira ngo umuntu akore bitaruranye canke ngo umuntu ngo byabindi bitango no kujya amana babantu babaye abavampire mba bakubwira ngo no kujya abana cyangwa ugasanga ni ibintu by'ibintazi kandi ntibivuze yuko kira muri ibintu byose ategeze gukora bya bindi nyene kuko ibibamwe mu muziki nivyo biba no mu bandi bafite ubuzi bitandukanye kandi akaborego cyane byo gukunda abagore cyangwa biri mu baririmbyi bonyene biri no mu bandi batandukanye numva si byiza yuko bice biza biratukisha akazi k'umuntu agakora harageze igihe birashika nyene ndamwirengagizuye ko yarambwiye amajambo nyene mugabo ngeze mu nzu nkumva kumenga no kwiyahura ariko nkumva umutima uravyimbye nkumva no turika hari ku munsi wa Mungu umunsi wa Mungu ndagenda sanga ahantu hicaye abatipe bari no bari bakiva mbari bavuye mu Buganda buryo bakubwira ngo umugisha w'umuntu ntawuza ahuhera kandi umunsi ugeze burya hari ikintu gishoye kuzegategura kaduza kawe kejo ngira ko hari kugira Imana impoza amarira naragiye ndahora n'umutipe yitwa Pax Kijuku ahari hose Imana imuhezagire yambereye umuvyeyi mu buzima kuko umuntu yakubereye intango kugira ngo ubone inzira bajya bose baza buhirira kwera kugiye kubereye inzira uyu niwe muntu w'agaciro mu buzima niwe kiraro cyo kugira ngo ubeho yandihiye indirimbo kwa Hamiripo no yambaye umuntu wa mbere wo kuntwara kwa Hamiripo gusa nagize ubwoba nibaza ati yabaza kungira nko abandi bangize ndamushikira yambereye umuntu w'agaciro natwawe mwari muzinanye nitwari tuzinanye narashitse ndamusanga yicaye kuri black and white wakunda gutemberera nari nasubiyeyo kandi uyo munsi nyene ngenda guhura nawe nahuye n'isanganya nari mfisaga abari banzi barakabona ariko kubera iki wakunda black nakendera mu bare bwose mugabo henshi aho nabona abasani hari hamwe black and white cyane wewe intumbero yawe ari guhura n'umusani kugira ngo mpure n'umuntu basi iyo baririmba kuko nama nipfuza kuko navuga ati umusani ntashobora kumfasha je ko nawe warafashwa nipfuza basigura n'umuntu afite cyo guhura n'umuziki naragiye vraiment ndiko ndagenda hari ahantu sinzi ko ari ahantu mu Kajaga ampandi y'ahantu ugomba gushika kuri sport desa 56 hari ahantu hari kipango bubatse hajya bubatse Uzuri Beach hajya kuri Uzuri Beach niho nagomba gutubuzima nari kuri ako gakinga kanje kandi ndikipine gimbere ndiko ndagenda amenga ndiko ndatambuza kare mu kidundi kagenda benshi bambwira ngo fisi ikinga gikiragame urumva ko rako ryagenda nyene riradundagura kurumva kugira ngo shitsi kiyongiye kuko hari kure no kuva mu gatumba no kugira mu Kajaga urumva navuga ati kuko hari hateye n'ubwo bicogiye hari haraje ibintu byo kumbigitsana kugira iki bakabya bice bisaba ko umuntu atahakaye naragiye uyo munsi hari masize haca haza Nadia ya Vere iri kirazi pine ginyuma cyarira roko ricaridundika ku ikinga yanje ku pine ginyuma ikinga riratembagaremo cyangwa sinatembagarira mu ibarabara cyangwa mu muze mu musenyi hako mu furege ubwo na mifurege yari hari navuye ku kintu cy'iki continent cyari ku ruhande Imana yarafashije sinakubise ku mutwe mugabo icagiye kunkingira akabegi nari mfise niko naciye nkubitako ku ruhande nashimwe Imana abantu bari ku ruhande bo babajama nyene bari basanzwe basiriva ngaho kuri black bamwe bariko baragenda rero ku kazuruzi urazi ko mu madimashe ariho abantu baba bakora barambarira ati pole ico gihe mbere iryo zina ryanje ryari rivuye ko kuri iryo shuri ryose bari basanzwe bagira ama competition yo kuririmba bakatubwira ngo bazoduha amavere kumva tukarimba tugatahira ubusa nari mfise ikundi yanje yitwa 1G Coast yari wanje n'umukuze yitwa Sabit hamwe n'undi mujama yitwa Jamari bamwitwa Kidoyi niko bamutazira mugabo numva ngo arafunzwe mugabo byarigeze kuba biraba niwe yamfashije kugira ngo mbonane na Pax maze kugenda cambara ati ngo ndaguhuze no mujama wanje ndavuga ati mujama nagomba kumeza niyo mujama ndazi ntibizoroha ndagenda tu maze kuhashika iyo mujama nsangana n'umuntu mwiza yari Pax amwe na n'ubaba mitwa speak big nimbari ko babita barababaje bajama banini ndashika nyene ndamubwira ati bro jena nipfuza ko tuvugana wacambara ati muri aka kanya ko ndiko ndaryoherwa sinaje kugira ngo numve ibibazo akira nimero yanje telefone je mu gatondo uzu telefone ntarabure ntiwabihana agaciro sinabihana agaciro kuvuga ati aramera nka wawe hava mera nka wawe sinatashe nabandanye ndondera ndicara ngaho
uyo munsi hari umugenzi wanje yitwa Pacifique yari mu babonsa bo ngaho nyine kuri black asanga inyuma ku mucanga asanga ndiko ndarira bro subeshi nararize ndiko ndarira nyene kandi ntabwo kujya ku Imana ndavuga ati Imana aho rero warizwa niki bo ico ariko kirandiza ko kumbwira ndiko ndabona kumenga simbona inyishu simbona iki nkavuga Mana ndisonzesha ndasenga ntaco ntakora kubera ko gumumbwira bizoza buri gihe mu nzozi nyereka bizoza mugabo n'umuntu uri kuranyereka tuzojyana mugabo sindabibona ikiraro uri kuranyereka nzoca kusinda kibona kuri kuremera ko mbabana mugabo harageze igihe mvuga ati mu kubaho kwanje hazogera igihe mba mwiza asanga ndiko ndarira yari yaborewe acambara basingo kumarira yawe uri kurarira ngo mbona ataco no gufasha ngo ndaguha inzoga winywera ndabati je mu buzima sindigira nk'inzoga acambara ati kagakinga kawe bakivye wari wakancubishije mugabo na manje ndagasiga kugira ngo manze nkora akazi bagatwara kuko niko nabuze agakinga kanje urumva barakiwe natashe n'amaguru nashitse ndibukiye umunsi nashitse mu masaha 5 na nusu z'ijoro muhira ko nagenda n'amaguru saba lift bakayinyima umvumenga norira gusa nibisanzwe harageze igihe nyene ndashika muhira numva birambujije amahoro nsanga muhira abanyimye imfungurwa aho niri inzara kuko kuri ntuze nahaje kuva mu gatondo kuva masaha yine kuva ko nagiye bataranafungura ndashika nyene ndabwira ndabaza mu petit frère wanje ati nyigurira arambara ati saa twakugurire mugabo imfungurwa ntazo twakwimye ndavuga mwanyine kubera iki ngo papa kuyavuze ngo kubera ko agiye kwiherera ngo urumva ngo ubusigaye wiharaza ibintu byo kugenda kuherera ngo kubera ngo araza kuraba mu bandi bana turyamye akakubura ndavuga nta kundi ndaryama mu gatondo nabyo se mvuga atasi ushoye gufungura burya ari abantu bakunze kuvuga ngo Imana ntikora Imana ikorera ku mwanya wayo je nagomba kubibutsa kandi hari abantu bakunze kuvuga ngo nkoresha mangetengete nta burozi nkoresha mugabo ubona inziranizira Imana yonyine ko niyikora niriwe nisonzesheje muri iryo joro buraca nagiye kujya ku mugoroba kandi kuri uyo mugoroba ifanta nagiye kunywa ifanta n'ibitumbura nagiye kunywa yangura ibitumbura by'igihumbi ubutumbura busosa pax kijuku niwe yambariye ati ngwina wicare ampereza sinana mubwiye ko nshonje no gusonza yambwiye ati ndabizi urashonje akiri no soda yari coca ngiyi coca ngiki n'ibitumbura buri cenga ufungure ndatangura ndavuga ati kumenga ni Imana nyishuwe ntangura kumva umenga no ryoherwa akanyamuneza katangura kuza cambara teje mu gatondo uzoza ugenda hanaka uzogenda kuri studio na arampeza adresse byose ndagenda ngiye chansanga acambira ngo uzobaze Amiri Pro ninde uzocubonana nawe candagenda cyo gihari mu 2006 ndagenda ndahura na Amiri sanga cyo gihakorana hana hasanze hari impuze ujya umutipara w'umuraperi bita Fabrice Birori ndabaza Amiri Pro ninde ko sinari ndabizi Amiri Pro ko ari umwarabu Amiri Pro nyene acanyereka Birori ngo nuyu Amiri niwe yahindukiza ashira kuri Birori ngo nuyu ndavuga ni sawa ndavuga ko nanda mbonye navuze ati kwera abantu abo producteur kenshi usanga bafite abagenzi benshi babara wiki navuze ati nta kibazo acamba ndavuga ati kijukuno yarandungitse hano ngo baravuganye urumva acambara ngo juzoza mu masata tuze gukora indirimbo ya mbere naraje mu gatondo ndaza ndakora mugabo natangajwe nuko ariko yarakubahirije umwanya ho ego yaranyubahirije umwanya kuko kijukere mbiye ko yamaze kuriha kandi urumva ikintu cyamaze kurumvitigezo gufatisha umwanya narakoze indirimbo ya mbere yarankoreye production mugabo wamfasha amajwi yaritwa Moses yitwa gute yaritwa ukujujuta ndayiririmba indirimbo maze kuyiririmba ndamubwiye ati none indirimbo noshoye kuyironka gute ambarira ngo manzurindire ngo ndafise ibintu byinshi ndiko ndakora kijuka arambara ati urabandanye ugenda gukora je ndabizi twaravuganye ingene nzo muri handi je ndabizi okay kuvuga ugenda urinjiza izindi ngo ngene ndinjiza izindi umva ndabana ndirimbo ko ntazitora ngo murindire umwanya ni yawuronka ngo uzoheza uzitora ugiye vraiment ndabandanya ndakora ndageza ku ndirimbo 8 narakoze kugera ku ndirimbo 8 indirimbo zose zuwo kijuka nzi wanje ngene ndaziririmba zakwira 8 ari wo akurihira ari wa ndihira harageze indirimbo ya nyuma iyo y'umunani nayikoreye kwa Fabrice Bruno MA yaciye yimukira Amira cyo gukorera ku muntu ze mu ahantu bita kujya kana muntu ze bo nacho yagiye gukorera na quartier yakunze kungora cyane
urumva kuri barabarukase kuri path umanuka aha mu ngagara muri 4 yari yimukino iyo ndirimbo yayimpereye iyo ndirimbo ndibuka ko nagiye kuyikora ari nari kuri program abandi baririmbye arabakira cyera nkakunyakiriza ari hutira hanze imvura iranyagiye iragwa bokora ko urumva ko bavuga ati uririmbye ari ndani kirazira ko akamye twaduteramiye mu karava mva ndemera ndanyagiye umunsi ndibuka ko nagiye nambaye ikandambiri za umoja za rouge nambaye ikandambiri za umoja za rouge natashe zacitse kura ko naca mu byondo ico gihe ndibuka yuko mu kugenda nagenda n'amaguru kijuka atangiriye ubuntu wandihira ibihumbi 200 ambwira amira mpereze 2 sinashuye gutaha natana amaguru ufate bisi go ngabo kenshi biravye nazinduka kare kugira ngo shire gushika kuri studio bo harageze igihe ari indirimbo nyinshi abaririmbyi bagiye barakora ndetse na Sakbi indirimbo yigeze yakoze nyinshi muri album yeje twari ko turakorana n'umugabo zose zirasohoka rwanje zisigaraye namubarira amfashe basi kugira ngo indirimbo basi ndayisohore akambwira ngo ntashaka ko bimucako nambwiye ati mfasha kugira ngo nanje basishoye kuvuga oya nibyo akambwira ati wapi ntibishoboka sishaka ko bincakora ukungene bigenze ama harageze igihe nyene ntangura kumva ko umenga mirino mwanka kora ko navuga ati nubwo nabandi ko ndabikora mugabo naratahura naca mvuga ati umwanya nturagera nimba nahawe okaje kugira ngo shike muri studio ndazi hari umunsi bizoshika n'igihe nanje kugira ngo mvuzwe indirimbo imwe acara impereza amaze kuyimpereza ndayitora yari indirimbo yitwa igishishungu ku kanyamuneza kenshi yego kanyamuneza kenshi ndavuga ati nanje ngomba gukora amaze kuyimpereza ko numvise ko umenga ndi mu yindi monde ko navuze ati narakoze ni nko kuvuga ati basi utwarinda ugasangana abana bose uri kurabyara byarira kuzimu kuko kubyara gukora indirimbo ugasanga uko babaza umutwe mugabo nuno nkingene ushoye kuzisohora uko ni nko kubyara ni nko gutwara inda utabyara abana harageze igihe iyo ndirimbo ndayitura numvumenga nanje ndi fier ndavuga atankagera muhira nanje ndagira ico muheza ntamafana bumve basi rijya joro nduka ngenda ko hari ikintu nkora hari ikintu ariko ndakora